iki gitabo kumbure ngerageje kukivuga mu kirundi insiguro yacu igomba kuvuga mbega hamwe wosanga utari uwo wibaza kuri mu yandi majambo ngomba kuvuga kuvyerekeranye n'ico abantu biyumvira ko bari turavye mu gihugu tubayemo canke mw'isi tubayemo muri iyi minsi abantu novuga barihenda kuco bibaza ko bari canke hari n'ico bifuza kuba canke bakagerageza kuba canke bakifuza kuba nk'abandi mugabo ico ngomba kwerekana ngaha mu gitabo nuko umuntu wese Imana yaramuremye mu buryo bw'igitangaza ni vyiza rero ko umuntu amenya ico ari akamenya ico Imana yamushizemo hama murabona ngaha kuri couverture yuko uyu muntu asa n'uwambaye sinzi mu kirundi ngene no kivuga ariko maske nasanze rero aho tubaye abantu bambara ama maske uri kumwe n'umuntu aragutwengera rimwe na rimwe ukibaza ngo n'umukunzi mugabo ugasanga hari ico yakuronderako cyangwa ugasanga abantu barabanye bakibaza yuko bari hamwe mugabo batari hamwe kuko ari wowe ubarondera cyangwa ari bo bakurondera bose murabeshana kuko nawe ntuzuriwe n'abakurondera ntuzi ico bari donc muri iki gitabo rero ndavuga kuvyerekeranye n'ivyo nico gituma ndanabivuga ko cane kugira ngo abantu bashobore kumenya ico bari kuko iyo utaramenya ico uri burya uri umuntu arusha nkuko umwanditsi umwe yigeze kuvuga ati ibihe bibiri bikomeye mu buzima bw'umuntu ni umunsi avuka igihe ca kabiri ni igihe atahuye ico yavukiye